bari kure na kure nibihe bintu bashobora gukora kugira ngo inkundo zabo zibandaye. Urakoze cyane duheranya na rimpereje babanza kwimenya uko bari yiyerekana uko ari muri Rurakundo rwiwe ukumeze ndakwiyereka ukumeze ha mu nkunde canke unyanke. Ikigira kabiri bige kuvugana ukuri naho bigoye. Kubwizanya ukuri naho bigora cyane abantu bari mu rukundo. Sivyo? Hama ikigira gatatu baje muri engagement bavuga bati onsangaje. Ko namenye uko ameze, namenye ivyo akora, namenye vyose, rero kenda murindire nk'umukunzi. Kugira ngo biyevite cyake nico gira gute cyo kwitana abahemu bitabavuyeko. Urukundo a distance rurashoboka kweri. Kandi urashobora kubagwiza. Mu gihe bene kurubamwo babaye beza. Kuko vyugariye mu kutaba mwiza. Mugabo gacurekrama kujya wundi muntu akubera mwiza kandi nawe ntiwabaye mwiza. Niho bipfira hanini. Cyamaze ikindi kibazo mu gihe ashobora kuba kubwije ukuri dusipoze ko batazinanye tuje muri bwa bwo kubwira kabiri bw'abantu bakundana bari kure. Uza kumenya gute kareka kubwiza ukuri mu gihe utazi n'isura yiwe? Uza kumenya gute kuruka kareka kubwiza ukuri mu gihe utaramubona no masi wiwe muri kure na kure? Umuntu akubwiza ukuri bwa mbere nta kunyegeza uwariwe nico nagumye mvuga ego. Ntusha kunyegeza umuntu uriwe kandi uzi neza ko ujya muntu uramukeneye. Sivyo? Ujya muntu uramukeneye. Nta mpamvu nimwe yotuma utamubwiza ukuri. Niyo mpamvu icyo bakwiye gukora ku bwa mbere no kuvugisha ukuri. Umengo twahengamiye cyane ku bakobwa turavuga tuti barakunda kunyegeza amasura yabo kugira biboneke ko ari beza. Twibagira n'abahungu. Sivyo? Ashaka kuba afise akaguru kamugaye kamwe kameze uko. Mubwira ujye mukunzi wati rero umuhungu ukunze ni kimuga. Akifotoza aterekana amaguru. Agenda n'ubumuga bw'ukuguru. Mbega uzomukunda gutyo. Cyangwa umuhungu ukunze agendera ku gasheze rurande. Amaguru yiwe nta equilibre agira ntashobora kuyatambukisha ngo bikunde. Mbega uzomukunda uko ari. Akenshi ikibazo abantu bari mu nkunda distance canke bari kenshi mu bihugu byo hanze bakunda kugira bahagarara kuri ka kantu wavuze kitwa ubutunzi. Abanza kumviriza ujya muntu kijya gihugu arimwo aronka ku rugero rungana gute. Akaba yo kwiyangaja kubibamwo inkema kugira ngo aze guprofita cyakindi yumvise atavyo ushobora. Yego ati jambo tipo afisa amafaranga je sais nzogenda twabana imyaka 2-3 ncende krama divorce kandi nitwa divorce paso mu mugabane wanje ncincaho cinigira amour à distance. Hariho n'abakora amour à distance kugira ngo ashikire umuntu wiwe ari hariya à distance. Cyo warukinze ndakundana nawe kuko urafise uburyo bwo kunshikana iyuri kugira ngo nce mpurirayo n'umukunzi wanje w'ukuri. Mfasha akano gasubira mufasha. Ngakundana nawe ko wewe iyuri urafise uburyo urashobora kunkura ha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo unshikane iyo umukunzi wanje ari. Kurana abantu bari mu bigo byo hanze ntibakora ubuzi bumwe ntibanganya kuronka amahera. We igoro uri hariya mugabo uri kabwera hauna roroti. Mugabo hariho umukobwa ukundi Burundi kandi murakundanye. Akubwiye ati rero mvireza igoro kugira ngo ndagushikire binsaba ko nkundana nanaka. Hama azanzane hariya uri wewe. Ninashika hariya nzosaba divorce. Ko divorce z'abazungu zitandukanye n'iz'abarundi. Umuzungu agiye akavuga ati jewe mugabo sinkimukunda ntibamumubohera. Bacamurekura kigiye. Neza cyane. Uri kurumva. Rero citse hariya yihangana umwaka umwe aba yarambye. Ati jewe mugabo kusanzwe sinkimukunda. Uwa bari muzima. Ati kubera ko utakimukunda ati aho yandesha tuvugana ku telefone nasanze atari we mu yane majambo yarambeshe. Kugira ngo gusa ashikire uwo yagize gute. Uwo yarakeneye hariya. Bivuze ko hari umuntu ashobora gukundana n'umuntu ari mu Burundi ari hanze akene kino kintu. Yego cyane. Benshi. Vyama vyabaye.